Bakuzi b'insamirizi mbonesha kure buntu ndabahaye ikaze mu kiganiro yaga mukenyezi. Ukwezi kwa ntwarante ni ukwezi kwahariwe umukenyezi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimaze kuwemeza, amakungu arawuhimbaza uko umwaka utashe n'Uburundi budasigaye inyuma. Uwo munsi ukaba witegurirwa hagatogwa icivugo abakenyezi bazogenderako mu nshingano bajejwe izarizo zose, mbere n'amareta akanabatera intege. Hano mu gihugu cacu icivugo c'uno mwaka kigira kiti: umukenyezi niwe nkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza 2040 2060. Mbega none umukenyezi yorangwa n'iyihe nyifato kugira azogere kuri iyo ntumbero y'imbona kazoza? Yoshigikirwa gute na bande? Hano muri kino kiganiro turi kumwe n'umutumire akaba n'umukenyezi w'indongozi, umukozi w'Imana Denise Bucumi Nkurunziza. Tukaba tugiye guca irya nino utwo tubazo, nkaba nongeye kubaha ikaze. Murakoze cyane ku ikaze mu mpaye. Ego. Nuko rero nkuko nari mpejeje kubivuga, kwezi kwa ntwarante ni ukwezi kwahariwe umukenyezi, ariko kandi mukaba namwe nk'umukenyezi w'indongozi haraheze imyaka atari mike iri jambo iterambere ry'umukenyezi irivugwa. None iyo tuvuga iterambere ku mukenyezi, mbega abantu bakwiye gutahura iki? Iterambere ku mukenyezi, ngira abantu bakunda kuvuga iterambere ku mukenyezi cyane gusumba ku bandi, kubera kumbure icyambere abakenyezi ari bari benshi. Babaye benshi rero urumva bagize binjiye mu iterambere neza, iterambere rica rishwara igihugu. Kigira kabiri ngira nuko ari we nkingi y'umuryango. Umukenyezi nk'inkingi y'umuryango yitaye ivy'iterambere, birumvikana neza yuko umuryango uca utera imbere, hanyuma umuryango uteye imbere burya ni umutumba utera imbere, ikomini gatera imbere, n'igihugu kazusanga cyashikiriwe nico kiriko kiratera imbere. Ego. Mbega none imyaka ihaciye simike, uyu munsi urahimbazwa. Twovuga ko iryo terambere rirashoboka? Igome cyane, iterambere rirashoboka. Kandi ku muntu wese w'igiterambere rirashoboka, bisaba gukura amaboko mu mpuzu umuntu agakora. Hanyuma amaze gukura amaboko mu mpuzu agakora, ariko kandi ari wenyene nivyo kunda yonazibigwa. Nk'ubu umuntu akora ari umwe, nko mu muryango umuntu agakora ari umwe, urumva ari umuntu umwe ariko arakorera wo mu muryango bose. Hari igihe mu muryango usanga wagutse harimwo abantu benshi, akora ari umwe nivyo kunda yuko abo mu muryango bose bamererwa neza, abateza imbere. Ariko akuye amaboko mu mpuzu agashigikirwa nabo mu muryango uhereye kuri serugo, hanyuma abana nabo bagashigikira, murumva yuko gutera imbere bica bikunda, kandi ugaca usanga rero ni kuneza ya bose. Iyo umuntu yegereye abakenyezi umuntu akabayagisha, akenshi barakunda kuvuga inzitizi bahura nazo. Hanyuma ugasanga izo nzitizi nizo zituma zizingamika za mpano z'umukenyezi kugira ngo azishira habona, nimba ari umudandaza canke ashaka gukora ikindi kintu. Aho turavuga nka za nzitizi zifatiye ku mico, akavuga ati n'umuzezwanzo n'umunyaruhimbi, reka tunganya ahubwo ni n'akarago k'abarayi. Mbega twovuga yuko izo nzitizi zoba zarahavuye? Zarahavuye, aho tugeze ni heza. Ugereranije na kera iyo migani yakora cyane, ariko uyu munsi zarahavuye, nubwo kumbure hariho utugihaze, ariko zarahavuye. Kubera ubu umukenyezi si wo kuguma mu nzu, ubu umukenyezi araja mu ntwaro, umukenyezi araja mu mashirahamwe, umukenyezi arashobora kuba indongozi. Urumva rero yuko intambwe tumaze kugera ko atari nto, bisigura yuko iterambere rirashoboka cyane gose, kubera nyene umukenyezi ubu atakiri mu kigo yahavuye. Kandi ubu ivyo ari byo byose n'abagabo baremera yuko umukenyezi atari uwo kuguma mu kigo, barabona ko babahomvye, kuko umukenyezi nuwe ikimazi cyane mu miryango,
cyangwa mu mashirahamwe no mu bindi bikorwa bitandukanye. Rero umukenyezi agumye mu kigo bo bahombye, umuntu wese yo bahombye. Nico gituma rero abakenyezi izo nzitizi ubu zaragabanutse, hariho utugihaze, ariko ibijanye no kuguma mu kigo nukuri novuga yuko byaheze. Uwo bakiri mu kigo no wigumijeyo. Mwebwe musanzwe muri mukozi w'Imana, eka mbere umuntu agerageje kuraba no ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube, za Facebook, muracishaho amajambo atera intege kandi mugacishaho n'amajambo yongera gahanura, kandi akenshi muribanda no ku bakenyezi eka ndetse no ku miryango, abakozi b'Imana hamwe n'ugwaruka. Hariho ako mwigeze gucisha ko muvugana cyane cyane ku bakenyezi, bavuga ngo kavuga gahamagarira abakenyezi gukora. Nibyo barasenga n'abakozi b'Imana, kandi namwe turazi ko muri umukozi w'Imana muvuga muti muzogwayo mwayo masengesho. Rero ugaca usanga nk'ubu hariho nk'abakenyezi bamwe bibaza bati jewe ni n'abandi ko ndakorera Imana birabaye, hanyuma ibi bindi bikorwa by'iterambere abandi nibagende bakore nzo basengera gusa. Aho naho mwumva muhashikiriza iki kugira ngo reka twibukanye yuko dutegerezwa gusenga dukora. Rero ugiye gusenga ugaherayo ukibagira rya terambere mu rugo rwawe, uzoza usanga wabyishe. Uzosenga mugabo wicwe n'inzara, abawe bicwe n'inzara. Hanyuma ni wajya gukora naho ntusenge usange bitariko bigenda neza. Bisigura yuko dutegerezwa gusenga ariko kandi tukongera tugakora. Ntihagire uwuherayo ngo avuge ngo ari mu cyumba cy'amasengesho ntavayo nicajejwe ntava, oyaye azoza asanga yavyishe. Birasaba yuko dukwenda tugakora imirimo isahiriza umuryango, iteza imbere umuryango, mbere igateza imbere n'igihugu. Ariko kandi tukongera tugafata akanya tugasenga, tukabisengera kugira ngo bigende neza, kugira ngo bibemwe umugisha, bibemwe ikiganza ciza. Si ivyo gusa, kugira ngo tugire n'ubwenge, tumenye imigambi ibereye, imigambi ikwiriye, dukwiye gushira imbere kuruta iyindi. Ego icivugo rero cuno mwaka kivuga kiti umukenyezi niwe nkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'ibihumbi 2040 ibihumbi 2060. Turavye kino civugo kiravuga umukenyezi, namwe mwavuze ati umukenyezi niwe nkingi y'iterambere, ngira nico gituma bavuga atashigikirwe. Mugerageje kuraba ni yihe nyifato yoranga umukenyezi ahari hose, mucajejwe cose, mucakora cose, ni yihe nyifata akwiye kugira ngo azoshikire kuri yambona kazoza? Umuntu wese burya hariho ikintu novuga adakwiye gusiga inyuma kuneza y'iterambere ryiwe, kugira agira hageze kandi kugira ngo ashobore kuba ikimazi aho ari hose, aho abageze hose canke aho ari hose. Ikintu ca mbere no kumenya agaciro kawe. Umukenyezi arakwiye kumenya ko ari uw'agaciro, ntiyisuzugura. Burya umuntu wese yisuzuguye usanga atacashitseko. Umukenyezi namenye ko ari uw'agaciro, hanyuma amaze kubimenya ako gaciro agashire mu ngiro, akura amaboko mu mpuzu, ni ubumenyi abukoreshe. Umukenyezi ni uw'agaciro cyane kubera afise ijwi rishika kure sinovuga ngo rishika mu gihugu cose, ariko rishitse ku bana biwe aribo Burundi bw'ejo, burya riba ryamaze gushika kure. Umukenyezi rero yimenye, amenye ko ari uw'agaciro, amenye ko ari inkingi y'umuryango, abaye inkingi y'umuryango akanagare abe n'inkingi y'iterambere. Kubera umuryango udateye imbere uzotegwa n'ubukene, kandi umukenyezi niwe azotangura kumaramara kuko niwe arondeza ivyagaburira abo mu muryango, utubafasha mu buryo butandukanye. Atabaye inkingi, atamenye ko ari inkingi, ko byose bimuhagaze, ko sinovuga ngo byose kuko abatwari nabo barafise uruhara rwabo, ariko umukenyezi n'inkingi ku buryo nk'ubu umukenyezi mu muryango iyo areza amaboko biragira ingaruka mbi cyane gusumba mbere n'umugabo areza amaboko. Ego nubwo ntovuga ngo n'abagabo nibarera amaboko. Ego tukiraho nyene hari abakenyezi iyo tugiye turayaga, bamwe baravuga bati ingorane dufise
twese hariho abagabo bamwe si bose Yego. hariho abagabo usanga umukenyezi yakuye amaboko mu mpuzu agakora hanyuma ahubwo wa mugabo nawe yaza ati ufise gute aca hitana n'utwo agaca yaronse. hitana n'utwo yaronse agaca Ego, tujana eh. ngira ngo akajambo k'impanuro k'ingene bo kwifata mu bihe nk'ivyo. Ego umukenyezi n'uwakamaro uhereye mu miryango, ariko nagira mvuge ngo burya adashigikiwe n'uwo mutware wiwe, kumushigikira nuko bakora bahuje umutima n'inama, nimba banagabuye ibikorwa umwe agafata akaba ari karakora ibi uwundi akaba ari karakora ibi ari kararongora ibi, kuko turagira abadufasha ari igihe ukenera abakozi mugabo ubaje imbere aba ari uwo nyene wo mu muryango. Nimba serugo agiye gukora ibi umukenyezi agasigara arakora ibi, aho bizoba ari vyiza bumvikanye bagakora bahuje umutima n'inama kandi bagasenyera ku mugozi umwe bagashigikirana, bizoba ari vyiza cane, aho iterambere rizogenda neza. Ariko wa mugabo aha ari mu muryango areza amaboko ahubwo akaza hitana utw'umukenyezi yarondeye, aha azoba ariko yisamburirako, aho uzoza usanga n'umuryango uteye usubira inyuma, bategwe n'ubukene bategwe n'inzara, basange vyabaye nabi, kuko azoyora twatundi umukenyezi yarondeye atinda tumare asonzane na nyamukenyezi asonzane n'abana, urumva ko bizoba ari ibara. Rero jewe impanuro yanje ni yuko abakenyezi bafise abatware babo, abatware bo bashigikira, ahubwo bakabashigikira muri ivyo bikorwa, iterambere bakarironderera hamwe, kuko burya ubugirigiri bugira babiri. Umutwe umwe barundi bavuze ngo wifasha gusara niwifasha gusaba. Rero badafadikanije uzoza usanga bigoranye, ubukene bubatere, kandi hariho mbere inkomezi z'umukenyezi azoza asanga ziriko zinyohwe kubera yagize inkomezi zose, ariko two yarondeye baraduhitanye, tugiye kujya kuribwa n'umuntu umwe, canke hariho nega n'ababitwara bikaja kuribwa n'abandi, bakabishira abandi bakenyezi ugasanga vyariwe n'abandi. Rero birasaba yuko abatware bashigikira bakorera hamwe, uzoza usanga iterambere ribaye ryiza mu muryango. Yego, tubandanirije ngaho nyene muravuze ko mu boshigikira umukenyezi, umugabo araza ubwa mbere abo bubakanye, eka ndetse n'abana, ko hariho n'abafise abana bamaze gukura bamaze kugera aho bigejeje, bo kwiyumvira ku bijanye no gushigikira abavyeyi babo. Ariko hagati aho ni nabahe bandi bantu bakwiye kugira uruhara mu bijanye no gufata mu mugongo no gushigikira wa mukenyezi? Ko uretse uwo bubakanye n'ibibondo nabo nyene nkuko mubivuze bamaze gukura, baterezwa kumenya ko bashigikira abavyeyi, kandi haba ari kuneza yabo, kugira ngo barondere ibyo bafungura, ariko bamenyere n'ibikorwa, bamenyere ibikorwa bakiri mu muryango, kuko niho bigira burya mu muryango n'ishure. Baba ariko bariga gukora, biga kugira umwete, biga kurondera, kugira nibaja kubaka izabo bizobashobokere kurondera vyoroshe. Rero abandi bo gushigikirana abajejwe intwaro, burya abajejwe intwaro nabo baragira uruhara mu buryo bwa mbere bwo guhimiriza nyene kugira ngo imiryango ntirera amaboko, no gutera intege no kugenda batera intege. Si ivyo gusa, ni inyigisho mu bajeje intwaro. Urabona bajya babajejwe uburimyi baba bategerezwa kuba hafi y'abene gihugu kugira ngo babigishe uko borima neza mu buryo bwa kijambere, kugira ngo bazoronke umwimbu mwiza, umwimbu ushobora kubafasha, mbere ugafasha n'abandi, bakagira mbere n'ivyo bashoye, bakagira n'ivyo basigarana. Rero urumva ko abajejwe intwaro nabo nyene bafise uruhara rukomeye mu gutera intege umukenyezi, kugira ngo ashobore gutera imbere, ateze imbere n'umuryango. Ariko sabo gusa, abo mu muryango wagutse, no kuvuga ngo inshuti, erega n'inshuti hari igihe ziburabuza abakenyezi mu iterambere ryabo mu miryango, ugasanga bariko barababurabuza, wewe waje mu muryango wacu ibi nibi, ntagapfakareho, apfakayeho biba bigoranye gose, ucumengo nta jamba kihafise, ugacumengo n'umunyamahanga muri uwo muryango. Ariko ivyo nivyo abantu batarahumuka amaso,
bataratahura kuko umuryo umukenyezi yamaze kuza mu rugo aba yamaze kuza acaba uwo mu muryango nyene kuko aba yaranabavyariye abana kandi urumva abo bana babara babo urumva nta wo mukumira rero n'imiryango yagutse nayo nyene itegeza kugira uruhara mu gushigikira uwo mukenyezi kugira ngo abandanye akora uko murabizi ko hariho igihe babarya umutima ku matongo bakabarya umutima ku matongo waje kuturengerera uri kuratunyaga amatongo be ishari kubera wewe arima kimbura yagize umwete akarima kimbura ibyo byose batanguye kumugirira ishari bamubwira amajambo ukaza usanga biramuciye intege abo bose urumva ko bagira uruhara muri iryo terambere ry'umukenyezi mbega nyine dukomereje aho abakenyezi b'abapfakazi baravuga yuko niyo bagiye kwitura muvuze ati abajejwe intwaro bakwiye kubashigikira kandi ubu kugira ngo umukenyezi ashobore kwiteza imbere ntashobora kuvuga ngo akoresheje bwa buryo gusa afise mu muryango birakenerwa yuko baja gusaba n'akadeni kugira ngo babandanye biyungunganya bashobore gutunga imiryango yabo rero bamwe bakavuga bati umupfakazi agiye icumwe ariko muravuga ati abo mu muryango bakwiye kubashigikira yaza gusaba ingurane ngo bakamubwira ati shira baramwawe bagusinyire aho naho bigaca bituma umukenyezi adashobora gushika hahandi yari yifuza nabo ngira kumbure abo ko hariho banke y'abakenyezi yashizweho kugira ifasha abakenyezi ngira akajambo mwoshikiriza kuri ico kugira ngo boroherezwe nabo mu kwiteza imbere Egome cyane burya abakenyezi iyo bapfakaye ubuzima burabandanya ngira nuko abagabo nuko ngira baca barondera abandi kenshi babashigikira cyane babara abaho nyene muri uwo muryango ariko burya abakenyezi iyo bapfakaye ubuzima burabandanya kandi hariho mbega baba bibaza ko bazoca bapfa nabo hanyuma hakabura bariha erega basigaranya abana barashobora nabo gushishikara bariha iryo deni nagira nsabe n'ukuri abajejwe intwaro babashigikire kuko umukenyezi naho yopfakara ubuzima burabandanya ahubwo usanga ari wari karakora cyane kubera amenya ngo ntegerezwa gukora kugira ngo abana babandanye kubaho rero sinumva ukuntu yoza gusaba ideni hanyuma bakamutuma kugenda gusinyisha muri baramuwe muri nukubera amatongo baba ari bo bayagaba nukubera iki ntaba yapfakaye abafise amatongo yiwabo bafise ubutunzi bari basanganwe bw'iwabo ubwo nibwo bunamufasha kuzoriha rya deni sinumva ukuntu rero baca bavuga burya baba bariko baratuma abo bantu bamutuma hiyo kugenda gusinyisha baba bariko baratuma abo baramuwe bamufata nabi baba bariko baratuma abo baramuwe babona yuko atajamba gifise mu muryango wagutse kandi burya iyo umukenyezi apfakaye ari ubutunzi baba bafise mu muryango abari ngaho mu muryango yaraje si uwo guca birukana ngo bamusubize iwabo kuko aba yaravyaye ahafise abana kandi abafise ivyo yarasanganwe vy'umuryango niwe abasigaye ariwe abiraba bisigura ngo n'iryo deni yoririha muri ivyo araba ahubwo igikomeye ahubwo bari bakwiye kumurungika ku bana abana ahubwo ivyo nivyo vyumvikana atabana ni nk'umwana mukuru canke uwo yotora wenyene nimuzanane mushigikirane kuri iryo deni ivyo no vyumva cyane gose kubera abo bana nibo babasangiye ubwo butunzi basigaranye nukuri aho baba ariko baratoteza umukenyezi yapfakaye kubera baba bariko bamuca intege canke novuga ngo baba ariko baramutesha agaciro abo baramuwe bica bituma bamusuzugura babona bati no muri banki barazi yuko atajambo afise hano ari twebwe dutegerezwa kugira ijambo kumushigikira urumva nagira sabe nyene abakenyezi b'abapfakazi baze barashigikirwa hose ni mu mabanke ni mu ntwaro aho bageze ari byo bakeneye baze barashigikirwa uko baba basanzwe barushe mu mitima bumva bagiye babajuragiza bica bituma noneho barushiriza kubabara Nego murakoze cyane hanyuma tukiri kuri kino civugo mbega kugira ngo umukenyezi vy'ukuri ashobore kugera kuri no mbona kazoza atanumwe asigaye inyuma
ndavuga hariho abakenyezi usanga bari mu nzego zifata ingingo, hariho abakenyezi bakora imirimo kandi bakongera bagakorera Imana hamwebwe n'abandi, hariho n'abandi rero wa mukenyezi wa hariya ku mutumba, wa mukenyezi ari hariya wamwirimizi wa wundi afise twa tugambi duto duto hariya. Abo bantu boshigikirana gute kugira ngo vy'ukuri wa mugambi w'imbona kazoza ya ntumbero bayigiriye abo bose bari kumwe? Bakwiye gushigikirana mu gufashanya. Ibyo rero nama ndavyiyumvira muri bimwe vya kera bagira by'ikibiri, mu gushigikirana. Uramukiwe akagenda gushigikira, bakamushigikira, n'uwundi aramukiwe gukora bakamushigikira. Ibyo bintu nasanze ari byiza cyane, bituma ikivi umuntu yodugije indwi yose bava ngaho bagihejeje. Reka tuze turagira bijya byo gushigikirana, tugira ikibiri. Ubu muri kino gihe hoho n'abakozi basigaye bagoye kuneza yacu. Nagiye gusanga dukwiye kuza turashigikirana, umwe akaza gushigikira mugenzi we, hanyuma akava kwa mugenzi we mu yindi ndwi bakaja gushigikira uwundi, gutyo kuko nagiye gusanga yuko umuntu ashobora kuzofata indwi yose ariko arakora, ukazusanga ikivi cyamuguyeko. Harakwiye kubaho kuza turashigikirana, tukagira bimwe by'ikibiri vya kera, tugakorera hamwe, tuzoza dusanga twateye imbere. Muvuze nyene ico cyo gukorera hamwe, ubu umuntu agerageje kuraba abakenyezi barijukiye imigwi mito mito yo kuziganya no kuguranana. Mbere rimwe na rimwe umuntu agiye hirya gato y'ibisagara agasanga nta mutumba ashobora kurengana atabonye nk'imigwi ngahe y'abakenyezi bacuritse imitwe hamwe. Vyumvikana yuko bavuye muri bimwe vya kera byo kuba bariko baravuga ibitagira ikimazi, mu bwo bafise akanoti ariko baravuga ati tugenze uku naka tumuduze nawe tumuduze. Ivyo mubona hari icizere bitanga ku kijanye no kugera kuri ino mbona kazoza? Nukuri ibintu vyarateye imbere ukubona umukenyezi asigaye aja mu mashira hamwe, akaba kumwe n'abandi bakaja mu mashira hamwe, bakagira ahantu bagira utwo bagabuye, utwo bungutse. Ni ikintu ciza cane. Ibi rero nukuri bizodufasha gutera imbere, gushika kwiyo mbona kazoza. Bizodufasha abakenyezi babandanije kuja hamwe, burya kuja hamwe bungurana ubumenyi, kandi murazi yuko burarahugwa ibi bintu byo mu burimyi. Ugiye gukorana n'abandi uzosanga erega ibi tutegerezwa kubitera uku. Urabona mu mashira hamwe baba bafise n'abagoronome bariko barabashigikira, babereka ngo ni mugenzi uko acashika muhira nawe akabigira kuno nyene. Rero uko kuntu kuja hamwe bizofasha cane muri iyi mbona kazoza turiko turatera tuganamwo, bizofasha cane. Ego murakoze. Twegereza gusozera ikiganiro, ni irihe sano canke n'igiki umukenyezi akwiye gukora umuntu agereranije ibi bikorwa bibiri, imigambi y'iterambere hamwe no gusenga, kugira ngo ivyo bintu bibiri ngira bize bihure hanyuma bijane inzira imwe igana kuri ya mbona kazoza? Imigambi y'iterambere nkuko nigeze kubivuga yuko ata muntu yoguma mu gusenga gusa, canke ngo akore kimwe areke ikindi. Ivyo bintu bibiri birajana. Iyi mbona kazoza dufise burya kuyivuga ku munwa ntibihagije, hariho gukora ariko kandi hariho no kubisengera kugira ngo Imana iduhe guhishurirwa, iduhe ubwenge, ikintu cyose dukwiye gukora kugira ngo tuzoshike kuri iyi mbona kazoza. Tukanasenga Imana ikaduha n'umwete ukwiriye n'ibindi bikorwa twokora. Burya nasanze mu bikorwa turahishurirwa, tugahishurirwa imigambi dukwiye gukora yo dushikana n'ingoga kuri iyo mbona kazoza irahari. Turakwiye iyo migambi y'iterambere hamwe no gusenga birajana. Dusenge twongera dukora iyo migambi
tuyishira imbere y'Imana. Hariho n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ureme kuhoraho ibikorwa vyawe niho imigambi yawe izokomera. Bisigura ngo iyi migambi dufise y'iterambere tutagiye turayiremeka Imana uzoza usanga bitagenze neza. Ikindi naco hari imigambi ijana n'ibi bihe vy'imvura canke vy'izuba, ukaza usanga rero mufise umugambi mu burimyi nk'akarorero, hanyuma turatewe n'izuba tudasenza Imana yo yitanga imvura mu gihe cyayo ngo tuyitabaze, tuyambaze iduhe imvura mu gihe cyayo n'izuba mu gihe cyavyo, ntiwumva ko byo tugora. Ibi bintu bibiri bitegerezwa kujana. Ahubwo jewe numva nari nifuza guhanura abarundi bose, nihagira umuntu apfa gukora ibintu adasenze, tumenyere gusenga. Bari baraduhaye n'akarorero ko kubanza gusengera imbuto imbere yo kuzitera. Mbega nguma nibaza ubu mbega bagiye guteragira baribuka gusengera imbuto? Erega kiya kintu gifise ubushobozi budasanzwe, kuko twebwe turatera ibiba twateragiye ni Imana ibimenya. Nico gituma kuyibwira Mana turateye imbuto, uraziherekeza utume zimera zizohunda impeke nyinshi, urumva ni kuneza yacu. Ibi bintu birajana abarundi bomenyera gusengera ikintu cose byoba vyiza, ariko kandi ntibabiheremwo. Ndongeye kuvuga ngo ntibahere mu gusenga, bongere bagaruke bakore, basenge bagaruke bakore, bagaruke basenge, gutyo ibi bintu bibiri bize birajanirana. Ego, murakoze kuri izo mpanuro, ari naho twagira turangirize kino kiganiro. Ndanabashimira cyane kubona mwafashe kano kanya kugira ngo muze kugira ico musangije abarundi, imbere na abagabo baba n'abagore. Mugabo muri kino gihe turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi, reka ndabakengurukire cyane. Ego murakoze, ariko reka nifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi. Abakenyezi n'ubuntu twagiriwe kubona twarahawe uno munsi, turawuharirwa. Rero ko twawuhariwe tuze turawushimira Imana, ariko kandi kaze karatubera karyo ko kwikebuka. Mbega ko umwaka urangiye ngezehe nateye imbere mu biki? Mbega hari uruhara nagize mu iterambere? Tukisuzuma nakaryo Imana yaduhaye ko kwisuzuma. Rero uyu munsi nawo ko tugeze ko uyu mwaka wo muri uyu mwaka, umukenyezi wese ahari yisuzume, arabahejeje ikivi mu iterambere ry'umuryango, mu iterambere ryo mwishira hamwe barimwo, canke mu iterambere ry'igihugu. Twisuzume rero abakenyezi bose bagira umunsi mukuru mwiza, banezerwe baryoherwe, ariko kandi turyoherwe twisuzuma, turyoherwe ahubwo dusaba Imana ngo twongere kwinkomezi kugira ngo turushirize gutera imbere kuruta uko twahora, uko vyahoze mu mwaka uheze n'abariko biba muri uyu mwaka. Gutyo tuzosanga twashitse kure. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Bakunzi b'insamirizi mbonesha kure buntu, akaba ari ngaha ikiganiro yaga mukenyezi cyo kuri no musi kirangiriye. Tubibutse yuko twariko duca nino ibibazo bidufasha gutahura neza umukenyezi icajejwe mu iterambere, eka mbere twisunze icivugo cuno mwaka kivuga kiti umukenyezi niwe nkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana kumbona kazoza 2040 2060. Ndabakengurukire mwese rero mwakurikiranye kino kiganiro, kandi nshimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma badufashije kugira ngo amasanamu bashikira ameze neza. Naho ubutaha.